ibikorwa duhejeje kugurura uno munsi muri kano gatondo bijanye n'intumbero ziri muri rwa rwandiko rutubwira imirimo tujejwe. Hariho itegeko ribwiriza urwego sense ingene rukora. Muri ivyo harimwo uko buri mezi atatu urwego sense rutegerezwa gukorana, rukicarana, rukaganira ibijanye n'imirimo ya misi yose y'ingene ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru bakora. No munsi rero haraciye igihe kitari gito iyo nama itaba, ariko uno munsi yabaye, niyo tugira dutangure. Tuzicarana imisi ibiri twiga, mwavyumvise muri karya kajambo mpejeje kubabwira ko tuzoshobora kurabira hamwe ivyaranguwe biri muri cegeranyo c'ibikorwa vyaranguwe mu mwaka uheze, mu mezi atatu ya nyuma aheza umwaka w'2021. Tuzokongera kandi twihweze icegeranyo c'ivyaranguwe muri aya mezi atatu aheze atangura umwaka w'2022. Hanyuma tuzoheza turabire hamwe yene ico umuntu yokwita plan d'action yo ku mwaka yari yarashizweho n'urwego, turabe aho tugejeje imirimo irimwo kugira turabe yisigaye gukorwa muri iki gihe gisigaye. Tuzongera kandi turabire hamwe aba bantu benshi ngo twabivuze basaba kwemererwa kugira bashobore gukorera ku mugaragaro umwuga ujanye no kumenyesha amakuru. Hariho amadosiye menshi ari ku meza tuzohava twigira hamwe. Tuzongera kandi turabire hamwe mbega niba hari ibinyamakuru bikiri mu bihano nk'uko nyenicubahiro umukuru w'igihugu yari yararivumereye ati CNC mugume mwicarana muganire n'ibimenyeshamakuru, ati zishaka kumva ibimenyeshamakuru biri mu bihano. Tuno mwaka muri bino bihe ni igihe co kubaka igihugu cacu. Tuzoheza rero dusubire twicarane turabe ko ibiganiro twagiranye n'ibimenyeshamakuru bikiri mu bihano vyoba vyaragiye mu ngiro canke bitera imbere kugira ngo twongere dufate ingingo.